turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Mwiriwe gute inshuti bakunzi bacu, ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. Ingingo nkuru nkuru ziyagize: Uburundi bufise amakenga ko abarwanyi b'umuhari ADF urwanya leta ya Uganda bashobora kwinjira gushinga ibirindiro ku butaka bwabwo. Perezida Evariste Ndayishimiye yakoranije abayobozi b'intara n'abagisirikare kugira ngo barabe umukenyero bofata kuri iki kibazo. Yuri kurabiraba n'amaso, amahoro n'umutekano birahari. Mugabo hano hakurya muri Kongo hariho imigwi nk'umwe ADF uri kurashaka kugira ngo utsimbatire ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Uyu ni Alain Diome Nzeyimana, ni cegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Hakurya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Uvira mu burasirazuba havugwa ingwano hagati y'umurwi wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi n'ingabo z'u Burundi. Ubuyobozi bw'ibiro bijejwe amagara y'abantu mu ntara ya Tigray muri Ethiopia nabwo bukavuga ko mu kiringo c'amezi 4 abarenga 5,000 bahitanywe n'inzara hamwe n'ingwara. Leta mfata kibanza muri Mali isaba Ubufaransa guhagarika ico yita ukwivanga mu bibazo vyayo. Ayo makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase, mube hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Amakuru agezweho muri kano kanya tukahera ku mugabane wa Afrika. Raporo nshasha yasohowe n'abakorera mu gisata c'amagara y'abantu muri Ethiopia yerekana ko abarenga 5,000 bo mu ntara ya Tigray bahitanywe n'inzara. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Abo bantu bapfuye mu kiringo c'amezi 4 mu mwaka urangiye w'2021. Muri abo bantu harimwo abana bakiri bato barenga 350 nk'uko bitangazwa na raporo nshasha y'ibiro bijejwe amagara y'abantu muri ako karere. Umuyobozi w'ibiro bijejwe amagara y'abantu mu ntara ya Tigray, Hagos Godfrey, yabwiye itorokanizo ry'amakuru muri America Associated Press ko ibitigiri vy'abantu bapfa biriko biriyongera bikomeye, harimwo abantu bapfa bahitanywe n'indwara zoroshe kwikingira kubera atamiti hari canke yataye igihe. Raporo yiwe ku vyatohozwe yashizwe ahabona ku munsi wa gatatu imenyesha ko abantu 5,421 bapfuye mu ntara ya Tigray hagati y'ukwezi kw'indwi n'ukwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'2021. Nivyo bitigiri vya mbere bishikirijwe kuva ingwano hagati y'inteko z'intara ya Tigray n'inteko za leta ya Ethiopia itanguye mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka wa 2020. Umuyobozi w'ibiro bijejwe amagara y'abantu mu ntara ya Tigray, Hagos Godfrey, Fidel Niyongabo, tugusabe imbabazi, twongera dusaba imbabazi n'abariko baratwumva. Murumva ko inkuru yawe idaheze, ariko duce tubandaniriza gato muri Mali aho umuvugizi wa leta mfata kibanza ya gisirikare ya Mali Abdoulaye Maiga yavuze ko Ufaransa bukwiriye guhagarika kwivanga mu bibazo vy'igihugu ciwe. Fidel Niyongabo, turacari kumwe. Byari nyuma yuko kuwa kabiri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Denmark Jeppe Kofod avuze ko ingabo z'igihugu cye ziri muri Mali ku butumire bugaragara. Guverinoma ya Mali yavuze ko yatunguwe kubera ko icyemezo ku busabe bwa Denmark bwo mu kwezi kwa gatandatu. Muradutunga nshuti bakunze b'ijwi rya Amerika, ivyuma ntivyigera bisezerana. Nariko mvuga yuko umuvugizi wa leta mfata kibanza ya gisirikare muri Mali Abdoulaye Maiga yavuze ko Ufaransa bukwiriye guhagarika kwivanga mu bibazo vy'igihugu ciwe. Inkuru ya mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Jeppe Kofod avuze ko ingabo z'igihugu cye ziri muri Mali ku butumire bugaragara. Guverinoma ya Mali yavuze ko yatunguwe kubera ko icyemezo ku busabe bwa Denmark bwo mu kwezi kwa gatandatu mu bijyanye no kohereza abasirikari cyari kitarafatwa. Mu itangazo guverinoma ya Mali yagize iti: ntacyo abategetsi bumvikanyeho mu byo kohereza abasirikari ba Denmark mu mutwe w'ingabo zidasanzwe Takuba. Byongeyeho ko Norvège, Portugal na Hongiriya bitegerejwe kwemererwa kandi ko bitohereje abasirikari.
guverinoma ya Mali kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo yasabye Denmark guhita ikura abasirikare bayo mu gihugu. Mu itangazo ibihugu 15 byavuze ko bibabajwe cyane n'ibivugwa na guverinoma ya Mali ko abasirikare boherejwe na Denmark muri Takuba bitanyuze mu nzira nyazo zubahirije amategeko. Ibyo bihugu uko 15 byagize biti bakora hakurikijwe amategeko mpuzamahanga n'ay'igihugu mu buryo bwo gushyigikira ingabo za Mali mu rugamba rwazo zimazemo igihe zihanganye n'imitwe y'iterabwoba. Ejo ni Mukankusi urakoze, tunasaba imbabazi. Mumvise ko inkuru ejo ni Mukankusi yariko aratubwira yari yerekeye ivy'ibihugu 15 birimwo Ubufaransa bisaba Mali kureka ingabo zidasanzwe za Danemark zikaguma muri ico gihugu. Hama kuvyerekeye naho inkuru ya Mali aho leta mfata kibanza ya Mali isaba Ubufaransa kutivanga mu vyayo, mushobora kwisanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA@com. Ijwi ryayo ntirishoboye kuboneka. Turacari ku mugabane wa Afrika nyamara aho muri Burkina Faso abasirikare batembagaje ubutegetsi basaba abahora muri leta y'ico gihugu kutava mu gisagara hagati. Fidel Niyongabo. Abasirikare bagize kudeta bakuye ku butegetsi Perezida Roch Kabore ku munsi wa mbere w'indwi bamwagirije ko yananiwe gutorera inyishu ubwicanyi n'uruhagarara bitera vyongera mu gihugu biterwa n'abagwanyi b'abayisilamu. Batangaza ko bazoshikiriza ikirangamisi ku vyerekeye kugarukana igihugu mu nzira yubahiriza ibwirizwa shingiro mu kiringo kigereranye. Yamara nta vyinshi bavuze ku migambi bafise ku bijanye n'ikiringo mfata kibanza. Umutegetsi w'umusirikare ayoboye igihugu muri iki gihe Lieutenant Colonel Henri Paul Damida yabonanye n'abari bagize leta ya Perezida Kabore uno musi wa kane, nguko bitangazwa n'umwe mu bahora abashikiranganje ba leta yahahora yari muri ivyo biganiro atashatse ku izina ryiwe ritangazwa. Henri Paul Damida yagabishije abahoze ari abashikiranganje kutagira ico bakora kugira bageramira abasirikare bafashe ubutegetsi canke kuja hanze y'umugwa mukuru. Yamara yamenyesheje ko yakira neza intererano iyo ari yo yose bashobora kuba bafise kubijanye n'ikiringo fata kibanza. Bitegekanijwe kandi ko abasirikare bagize kudeta babonana n'abaserukira amashirahamwe y'abakozi uno munsi kuwa kane. Ivyo biganiro bibaye imbere y'inama yihutirwa y'ibihugu bigize ishirahamwe bijejwe gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo muri Afrika mu burengero CEDEAO itegekanijwe ku munsi wa gatanu kugira biganire ku kugene vyo kwishura kuri kudeta yabaye ku munsi wa mbere. Fidel Niyongabo urakenuye. Amakuru abagezeho hirya nino ku isi ku ijwi rya Amerika mushobora kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA@com, adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya dushatwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Kubw'umukuru w'igihugu hakurya y'uruzi Rusizi rugabura Burundi na Kongo hari abagwanyi bifuza kurujabuka bagashinga ibirindiro. Inshuti bakunzi bacu mutwihanganire, muhinga bw'ivyuma ndabona hari ikibazo. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari. Pierre Claver niyo nkuru mwamaze kumwumva aje kutubwira ivy'amakenga y'abategetsi b'u Burundi bafise ko abarwanyi ba ADF bashobora gushinga ibirindiro ku butaka bw'u Burundi. President Evariste Ndayishimiye yakoranye inama n'abategetsi bo mu ntara kumwe n'abategetsi ba gisirikare kuri kino kibazo. Pierre Claver niyo nkuru bandanya, twari tuguhaye ijambo hataragera. W'igihugu hakurya y'uruzi Rusizi rugabura Burundi na Kongo hari abagwanyi bifuza kurujabuka bagashinga ibirindiro mu ntara za Bujumbura, Cibitoke na Bubanza. Abo n'abagwanya leta y'u Burundi hamwe n'abagwanya leta y'u Buganda nk'umuhari ADF NALU. Mu ntumbero yo kumera magabo, Perezida Evariste Ndayishimiye yarakoranije abatwara intara zose zigize igihugu, abayobozi b'uturere mu gipolisi, igisirikare n'ubutungane. Ni inama yabereye ku mugwa mukuru wa komine Mutimbozi mu ntara ya Bujumbura ihana urubibe na Kongo ku muhinga mukuru uyu wa gatatu. Alain Diomede Nzeyimana ni cegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Ndayishimiye. Iyo uri kurabiraba n'amaso amahoro n'umutekano birahari, mugabo hano hakurya muri Kongo hariho imigwi nk'umwe ADF uri kurashaka kugira ngo utsimbatire ngaha mu gihugu cy'u Burundi. No kuvuga rero naho dufise amahoro n'umutekano, igikomeye ubu nuko abajejwe inyabune ahubwo bakora uko bahora bakora kugira ngo iyo migwi ntitsimbatare. Mu kugira ngo bigende bene uko baca bakora ikintu cyo kugira ngo bahagarike ibintu bitaraba. Ariko rero mu gihugu hararangwamwo
mu vy'ukuri amahoro n'umutekano tukaba tuvuga ego nivyo haracaboneka ibigwanisho bikenya abantu batunze bidaciye mu mategeko. Hagati muri uku kwezi kwa mbere igisirikare ca Kongo caremeje ko cataye muri yompi umwe mu bayobozi bakuru b'uwo muhari ADF Nalu, Benjamin Kisokeraniyo, yafatiwe mu buseruko bw'ico gihugu aho perezida Ndayishimiye afise amakenga kw'abo bagwanyi bashobora kwinjirana. Ndetse igisirikare ca Kongo camenyesheje ko ku makuru gifise uwo mugwanyi w'umuhari ADF Nalu ufatwa na ONU nk'ukora iterabwoba mu karere k'ibiyaga binini yoba yaragize ingendo zitari nke mu gihugu c'u Burundi kuva mu mwaka w'2019. Eka mbere ico gisirikare cemeje ko n'igihe yafatwa yoba yaragiye canke avuye mu gihugu c'u Burundi. Yamara umukuru w'igihugu ntaco yashikirije kuri ayo makuru muri iyo nama. Abatwara intara haba mu gisirikare n'igipolisi bemereye umukuru w'igihugu ko bagiye kurikanura kandi ko bagavye kugira ngo bateshe n'abagwanyi b'umuharire de Tabara ugwanya leta y'u Burundi umaze igihe uvuga ko ukora ibitero bitandukanye mu Burundi uvuye mu buseruko bwa Kongo. Abo batware bemeje ko muri rusange umutekano wifashe neza ariko ko atawo kwijajara. Evariste Ndayishimiye yabasavye gusenyera ku mugozi umwe no gutunganiriza neza abanyagihugu kandi bakirinda ibikorwa vyotuma abagwizatunga mva makungu badahurumbira ico gihugu cane cane mu gisata c'ubutungane. No guha ishusho nziza igihugu no gutunganiriza abene gihugu mu bisata vyose, no kuvuga umutekano cane cane murabizi mu bijanye n'ubutungane yuko hari abarundi benshi bidoga kubera ko badatunganirizwa ico gisata. Nyacubahiro akaba yasavye yuko co kwitabwako cane, no kuvuga intwaro ibereye. Hariho nk'igihe usanga nk'abanyamahanga bashaka guhurumbira igihugu baza bashaka kugira ngo bazane imitahe, mugabo ugasanga hariho indongozi zimwe na zimwe canke abandi barundi batariko baravyitwaramwo neza. Bene ico gihe ivyo birashobora gutera umutekano muke, kuko uwo muntu yibwe akibwa n'umuntu yitwa ko yaserukira leta, burya acagenda avuga igihugu nabi, nabo bandi iyindi mitahe bashaka kugarukana mu gihugu ntibaba bakikoze. Ikindi rero basavye nuko nk'uko mu ntwaro mu bijanye n'umutekano hariho uko kimwe bita mu rurimi rw'ifaransa hierarchie, ugasanga umwe wese uwa akurikirana arabe uko akora. Ico kintu naco coza mu butungane. Iyo nama yabaye niyo ku rwego rwo hejuru mu gisata c'amahoro n'umutekano nk'uko umukuru w'igihugu yabishimangiye. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika. Pierre Claver Niyonkuru urakenuye. Tukivuga ku makuru avugwa ku Burundi yava muri Republika Demokarasi ya Kongo, yemeza yuko abarwanyi b'umurwi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara atana mu mitwe n'abasirikare b'igihugu c'u Burundi. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari Uvira. Amakuru ijwi ry'Amerika rikesha uhagarariye amashirahamwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira, Joel na Munene, avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na Mayimayi ya Kijangara na Gumino ya Colonel Shakanya Musaraba kiri mu migwano n'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara muri lokalite ya Masango iri mu birometero birenga 60 n'umujyi wa Uvira. Mu misozi miremire ya Uvira hari indambara ya igisirikare cy'abarundi kije guhinga opposition yabo yitwa ngo ni Red Tabara, barwaniye ahitwa mu Masango. Iyo mirwano abaturage bahunze bagenda bamwe imwenda, abandi baje mu misozi ya Uvira. None niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kugwana na Red Tabara muri iyo misozi? Dini yabo araboneka, abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kurwanya abaturage cyangwa abamayimayi, bavuga yuko icyabazanye ni ukurwanya Red Tabara. Aya makuru y'iyi migwano hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara yemezwa kandi n'umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana. Mu gatondo kare jo mu 11 y'agatondo niho umugwi wabo waza barawuhagaritse, rero urasa usubira inyuma. Maze gusubira inyuma waciye wicamwe imico ibiri, umuce umwe uguma ngaho, uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu ugana hitwa mu Masango. Ariko naho nyene ingabo za Red Tabara
habaye zarabangutse zirashika hakiri kare baba bacinjira muri iyo mihana y'abanyagihugu yuko abanyagihugu bari bamaze kuvayo ku mugoroba rero w'ejo mu masaha y'umugoroba twari intambara zari zahagarare ubu rero turasharindiriye bishobora gukomeza no munsi bikabandanya. Uyu muvugizi wa Red Tabara avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'abagwanyi ba Gumino batabavanye mu birindiro byabo biri mu Masango no mu Marimba. Ubu tuvugana ahantu hose nitwe tuhari uwo muntu yababwiye nkuru yababeshe umubwiye muti wabeshe intambara ejo barateye binjira mu muhana wa Masango ariko babaye bagishika indani kuko ingabo za Red Tabara zabaye zarabangutse cyane ziratabara. Amashirahamwe ya societe civile yo muri Uvira ashinja umuyobozi wa Gumino Colonel Shakanya Musaraba gukorana n'igisirikare cy'u Burundi mu guteza intambara mu misozi miremire ya Uvira. We arabihakana. Tangazwa n'abantu bavuga ngo igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na Gumino kambaze ndeka uwo mumbarima wundi muhamuvuga igisirikare cy'igihugu kiragufatikanya na Gumino gute buriye icyo kibazo ni ikibazo cyo kubazwa leta ya Kongo n'ikibazo zayo niyo izi Uburundi kwambuka na diplomasi yabo bafitanye nibo babizi. Ibyo bicara bavuga ngo mufatikanya n'igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi gifite kuvugana na leta ya Kongo bakinjira bagahiga abanzi babo. Kubera izi ntambara ziri kubera mu misozi ya Uvira hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara, hari ico abayobora amashiramwe ategamiye kuri leta asaba abaturage bo muri utu turere izi ntambara ziri kuberamo. Joel Namunene ayoboye ihuriro ry'amashiramwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu misozi miremire ya Uvira. Abasirikari b'u Burundi bari mu Masango barwanya Red Tabara. Icyo twosaba abaturage b'iwacu nuko bativanga mu mirwano y'u Burundi. Ufite imbaraga asinda urundi. Ntacyo leta ya Kongo cyangwa se leta y'u Burundi baravuga kuri iyi mirwano iri kubera muri aka karere hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara. Ariko sibwo bwa mbere igisirikare cy'u Burundi kigwanira muri teritwari ya Uvira n'inyeshamba za Red Tabara. No mu kwezi kwa kane ku mwaka wa 2020 baragwanye. Mu myaka yashize igisirikare cy'u Burundi cyagiye gihakana ko kitinje ku butaka bwa Kongo, ariko bikagaragara mu maraporo y'inzobere za Loni ko icyo gisirikare cyari muri Kongo. Vedaste Ngabo ku bwaradijwe rya Amerika, Uvira mu ntara Kivu y'Epfo. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igisata c'ubutungane mu Rwanda no musi kwa kane ubushinjacaha bw'ico gihugu bwagejeje imbere ya sentare y'ibanze ya Kagarama i Kigali umugore yagirizwa kwica umwana w'imyaka 5 yitwa Akeza Elisi Rutiyomba. Ivya dosiye ya nyakwigendera Elisi tubibaze mugenzi wacu Assumpta Kaboyi. Urupfu rwa Elisia Akeza Rutiyomba rwavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize, abenshi bagaragaza uburyo uyu mwana yazize urupfu rw'amayobera kandi rubabaje. Kuva icyo gihe mukase w'uwo mwana Marie Chantal Mukanzabarushimana yatawe muri yombi. Kuri uyu wa kane ubushinjacyaha bwamugejeje imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kagarama bumusabira gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko impamvu bushingiraho kugira ngo bwemeze ko Marie Chantal Mukanzabarushimana yagize uruhare mu rupfu rw'uyu mwana. Ubushinjacyaha bwavuze ko iperereza bumaze gukora kugeza ubu byerekana ko Mukanzabarushimana Marie Chantal we wataye Akeza mu kidomoro cya litiro 200 cyari kirimo amazi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Mukanzabarushimana yabonye se wa Akeza agiye ahita atuma umukozi kujya kugura amagi y'amanyarwanda n'utundi tuntu yari akeneye mu rugo. Bwemeza ko yari azi neza ko amagi y'amanyarwanda ataboneka hafi, bityo bikamuha umwanya uhagije wo kwivugana uyu mwana. Ubushinjacyaha bwavuze ko umukozi yagarutse mu rugo, nyirabuja agahita agenda. Umwana muto wari usigaye mu rugo yasigaye arira abonye nyina agiye, bituma umukozi amuterura. Uyu mwana yaje kwiyanduza. Umukozi Nirere Oliva yagiye gushaka amazi yo kumukarabya muri cya kidomoro cya litiro 200, nibwo yabonye umurambo wa Akeza. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko umukozi yahise atabaza nyirabuja akoresheje telefoni ngendanwa, ariko ntiyahita agaruka, ahubwo Mukanzabarushimana yahamagaye kuri telefoni umugabo we amubwira ibibaye. Ise wa Akeza yahise atabaza umuvandimwe
umuvandimwe we utuye aho hafi aza kumukuramo n'ubwo yari yamaze kwitaba Imana. Ubushinjacyaha bwemeza ko umwana w'imyaka 5 aba amaze guca akenge ku buryo atakwishyira mu kidomora cy'amazi akireba. Ikindi bushingiraho kandi ngo iki kidomora cyasumbaga uyu mwana kandi nta hantu hagaragara yaba yaruriye kugira ngo ajyemo. Ubushinjacyaha bukanashingira kandi kuri raporo ya muganga yemeje ko umwana yishwe no kurohama, naho iya polisi yo igasobanura ko icyo kidomora cyari gikikijwe n'amajerekani menshi ku buryo byari kugora umwana kukigeraho anyuze muri ayo majerekani. Ubushinjacyaha bukagaragaza ko bushingiye no ku bimenyetso byakuwe mu batangabuhamya babusobanuriye ko umukozi Nirere Dativa yatinze ashakisha ibyo nyirabuja yari yamutumye ku buryo yamaze iminota igera kuri 50 ataragaruka mu rugo. Ubushinjacyaha kandi bwanagaragaje ko abatangabuhamya bemeza ko uyu muryango wa Rutiyomba na Mukanzabarushimana Chantal wari usanzwe ufitanye amakimbirane ashingiye ku bana Rutiyomba yaba yarabyaye hanze. Ubushinjacyaha bukagaragaza ko bushingiye kuri ibi bimenyetso busaba urukiko ko Marie Chantal Mukambarushimana yafungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza kubera uruhare yagize mu rupfu rwa Keza. Ubushinjacyaha bugaragaza ko aramutse afunguwe yatoroka cyangwa se akazimanganya ibimenyetso. Urukiko rwahaye umwanya uregwa ngo yisobanure. Marie Chantal Mukambarushimana yavuze ko atari we wishyuye umwana yari abereye mukase. Yemeza ko atatumye umukozi kure nk'uko ubushinjacyaha bubivuga, ko ndetse amagi y'amanyarwanda yamutumye atabura nk'uko babivuga kuko yari asanzwe ayagura. Mukambarushimana ahamya ko umukozi ageze mu rugo yahise amuha akana gato naho Akeza agumana nabo. Yabwira urukiko ko we yahise ajya kwa muganga agasiga abana bose bari aho. Yumvikanishije ko aho umukozi we amubwiriye ko Akeza yaguye mu kidomora yahise agaruka mu rugo nubwo yasanze byarangiye. Uyu mugore yavuze ko uyu mwana Akeza yari asanzwe akubagana ariko ku buryo nawe atakwemeza uko yageze muri kiriya kidomora. Yasabye urukiko ko yafungurwa kuko afite indwara zinyuranye akabasha kwivuza. Uwunganira madamu Mukanzabarushimana yagaragaje ko imvugo umushinjacyaha yazanye imbere y'urukiko zinyuranye n'izavugiwe mu rwego rw'ubugenzacyaha. Yatanze ingero nk'iz'ubushinjacyaha buvuga ko umukozi wari watumwe yamaze iminota igera kuri 50 kugira ngo Mukambarushimana abashe kunoza umugambi we, nyamara ngo mu bugenzacyaha umukozi yavuze ko yamaze iminota 5. Uyu mwunganizi asaba urukiko kurekura umukiriya we, yemeza ko adashobora gutoroka kuko nta byangombwa by'inzira afite kandi ko ari ubwa mbere akurikiranyweho ibyaha. Ubushinjacyaha buvuga ko abatoroka badaca ku mipaka bityo ko akwiye gukomeza gufungwa by'agateganyo. Urukiko rwanzuye ko ruzatanga umwanzuro warwo ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 isaa 9. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Asumta Kaboyi mu gihugu c'u Burundi mu ntara ya Cibitoke ihindagurika ry'ibihe riko riragira ingaruka ku barimyi. Inkuru Ijwi ry'Amerika yateguye yifashije abakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na mugenzi wacu Fidel Murantunga Desire Hatungimana. Ico kiyaya ivyateragiwe nk'ibigori, ibiharage n'imyumbati vyarumye ni mu kiyaya giherereye mu makomine ya Rugombo na Buganda. Bamwe mu barimyi bo muri ico kiyaya mu kiringo c'agatasi bavuga ko inzara iri kw'irembo kubera uruzuba rwaturutse kw'ikena ry'imvura. Ni mu gihe ico kiyaya cahora citwa ikigega c'intara ya Cibitoke. Nukuri izuba ryarabaye ndanse basha turatera ibitegwa byose biruma n'akamaramaza nukuri ibiharaga ubu biba byeze ndetse n'ibigori biba byeze none byarumye nta kintu na kimwe umuntu ashobora kuronka igikorako. Ubu abana bariko barava ku mashure kubera iki ubukene bwabaye ndase mu bantu, inzara yabaye ndase mu bantu. Ubu nuwagize ngo araturimye tw'amazi ubusuma bwace bubumurengera, biragoye nukuri. Eka nukuri barajyaguye amapfa yateye nukuvuga ibiharage ntitwarose namba, ibigori byo vyumye ku mugaragaro basha n'inka ntizobya ngo zibimare. Nakamaramaza rero urumara tuvuga ntacyo tubona tuzoshira mu nda canke tuzohereza imiryango canke abana. Abarimyi bo mu kiyaya cyo mu ntara ka Mayimbo makomine ya Buganda na Rugombo bavuga ko ingaruka mbi zituruka ku ruzuba rwateye muri ako karere zatanguye kwibonekeza. Bano bayaze n'Ijwi ry'Amerika bafise ico basaba leta. Mune navyizeye cyane ati nzokwimbura ko imyaka yari iheze yari myiza, ati n'ubu nkeka bizogenda neza, abana nkabakurikirana bakaronka ico barya, nkakuraho n'agafaranga gatangira kushira. Nk'ubu nabuze amahera yo gutanga bariko baradusaba. Nk'ubu n'urya n'umunyeshuri turi kumwe kubwo kubura amahera baramwirukanye. Twosaba n'ukuri ko yodufasha kuko turarushe guhera kuri iyi saha. Ubu tuba dutanguye kurya ibiharage, none ubu
burira no kuri abana bakaryama kubwo kubura ikintu dushira mu nkono tukajya kubw'Imana yonyine yo mwijuru. Leta ico mbona yodufasha nuko yodufasha natwe ikatugarukira kuko twarahuye n'ibyago by'izuba basha si ibintu twese twarumiwe. Ayo marorerwa yakozwe n'uruzuba rw'irima ryo mu Mutasuro aremezwa n'uburongo igisata kijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cibitoke. Beatrice Nyabenda yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ibintu vyagiye vyunyuka mu nyuma kandi mu ntango y'agatasi harimo umwizero. Aha mu ntara ya Cibitoke bisanzwe umwimbu twabona ko utegerezwa kugenda neza kuko imvura yari yaguye bwa mbere, mugabo hageze aho ibigori bigeze guheka imvura yaciye ihagarara. No kuvuga ibigori byaciye bitangura kuma byo mu kiyaya kuko mu misozi umwimbu uri kuragenda neza. Mu kiyaya naho aho bitariko biragenda neza ni makomine abiri, komine Rugombo na komine Buganda. Ikiyaya cegamiye intara ya Cibitoke gicamwe inzuzi nyinshi, kinahana urubibe n'uruzi Rusizi ruri mu burengero, ariko izo nzuzi ntaco zimariya ubarimyi ubu bugarijwe na Kigoyi. Umufasoni Nyabenda arongoye igisata kijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi asaba abarimyi kwijukira kuvomera imirima. Sanzwe tumenyereye yuko aha mu kiyaya barima cane kandi bararima ibigori vyinshi ku buryo aha mu kiyaya hahora hagaburira ahandi. Ngabo mva mu kiyaya bitagenze neza hariho igabanuka ry'umwimbu ritegereza guca riboneka. Turiko turasaba abene gihugu yuko bovyifatamo neza, abegereye ahari amazi bakayakoresha, n'ababegereye urusizi bakarukoresha kuko n'amazi ashobora gukora barayakoresha abahegereye, abandi nabo begereye imifurege bakayikoresha kuko urashobora kugenda ugasanga nahegereye umufurege uriko uratemba hepfo badashobora gufata n'udusafuriya ngo bavomere haruguru. Muri ico gihe bica bituma inzara yiyongera. Mugabo twe turiko turahimiriza bene gihugu kuziganya duke baronse mu kurindirira imagi impeshi. Niko kamo umuyobozi w'igisata kimwe mu vyo kijejwe harimwo uburimyi atera abimirima yabo yononywe n'uruzuba mu kiyaya c'intara ka Mayimbo cegukira amakomine ya Buganda na Rugombo y'intara ya Cibitoke. Desire Hatungimana, reka duce duhikaze mugenzi wacu Fidele Niyongabo yakire Arsene Bucuti cegera c'umukuru w'ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'inkino mu Burundi ari Bujumbura. Baragaruka ku mikino y'igikombe c'ibihugu vya Afrika CAN bibanda cane cane kuri bishasha biriko biraranga iyo mikino. Igikombe ca Afrika kigira 33 kiriko kibera muri Cameroon mu bisagara bitandukanye. Ni igikombe twabonyemo ibitangaro vyinshi cyane kuko nk'igihugu catwaye igikombe muri 2019 ico gihugu rero ca Algeria casezerewe kare. Novuga mu nkino z'intango benshi bita mu Kinyarwanda zibanze, ivyatangaje benshi kuko bari bamaze inkino zirenga 35 badatsindwa. Ica kabiri ni igikombe navuga cahudiranye n'ikiza ca Covid, gutyo bamwe mu bakinyi b'ibihangange ntibaboneke cyane gose muri ayo higanwa ya Afrika. Nico no kivuga. Hanyuma uravye ama ekipe ubu ari muri kimwe ca kane, urabona nk'ama ekipe y'ibihangange yavuyemwo nka za Ghana, nka za Nigeria, na Algeria wari kuravuga, eka n'ibindi nka Cote d'Ivoire. Ukabubona muri iki kimwe ca kane hashizemo ibihugu abantu batari biteze nka Gambia na Guinea Equatorial. Ni ikintu ciza kuvyereka umupira w'amaguru muri Afrika canke vyerekana ko umupira w'amaguru wasubiye inyuma canke uri kuratera imbere kubwanyu? Kubwanje nk'umuntu w'umurundi yakurikiranye igikombe ca Afrika cabereye muri 2019 igihe hatanguzwa forma yo gukinisha imigwi 20 aho imigwi ibiri ku muce iba qualifié, hama iyindi ine yabaye ya gatatu ikacihamvya novuga kuri ico bita meilleur perdant. Ivyo rero ku bwacu twasanze novuga ivyo vyifasha cyane gose ya migwi twokwita mito canke yabuze amahirwe, kuko ico gihe bwa mbere na mbere vyaciye bifasha imigwi myinshi kuboneka mu gikombe ca Afrika mu gihe cahora gikinwa n'imigwi 16. Iryo n'iterambere. Ikindi naco novuga nk'ibihugu vya Sierra Leone, ibihugu vya Gambia, ibihugu nka Comoro vyari bikenye igikombe ca mbere, vyaratangaje abantu benshi kandi birerekana umupira ukomeye cyane. Bimwe navuga vya Covid, nk'igihugu ca Comoro kitari gufatwa na Covid yabo ku bakinyi, nibaza ko Cameroon itari kubatsinda kuko urazi ko abanyegore baye batatu bafashwe n'ico kiza haba ikibazo. Byabitangara nababwira nyene kuko nka Senegal yarasitike bwa mbere mu gikombe ca Afrika, cari igihugu nivyo kiriko kiratsinda kironka amanota ariko ntikirakonvenka. N'ubusatirizi bwa Senegal tubonamo abakinyi bakomakomeye, ariko abo bakinyi ugasanga nka Sadio Mane ntafise ibitsindo vyinshi. Hari abakinyi benshi basatirizi bakina ku mugabane wa Buraya turiko turabona batindiza muri uwo mugwi wa Senegal.
Senegal biboneka yuko niyo baronse intsinzi baza kuronka intsinzi yo ku munota wa nyuma canke y'agasindo kamwe gutyo bikaboneka ko ari umugwi ariko ratwibutse mu gwa Portugal bagenda buhoro buhoro utsinda kimwe kimwe mugabo ni Senegal itari kwirakonvenka muri kano kanya. Igikombe ca Afrika rero imigwi mito mito yayindi bakengera yerekanye ibitangaro na guhaya karo ka Sierra Leone na guhaya karo ka Komoro ibihugu nka Gambia nubwo bimaze gushika mu cakane gishiri ca nyuma ni igitangaro nivyo je conyene carerekanye yuko Gambia ari igihugu kiriko kiratera imbere. Urakoze turagushimiye. Akano ngaduce dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya mwakoze kutwumviriza kandi imbabazi kutunenge twose mumvise muri ano makuru vyavuye ku bibazo dufise mu buhinga bw'ivyuma. Mu biganiro biri imbere turaza kwikubita gashi tubikosore. Diane Nahazo nimwe mwari kumwe kuri mikro, Dieudonné Cubahiro yakoze kwegeranya amajwi no kwihangana ku bibazo vyamushikiye mu buhinga bw'ivyuma kumwe na ingénieur Johnny Walker bari kumwe. Mugire ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu, murara hajyana hatajyana harara umwansi.